gafise sans dobite y'ubwoba gafise amashuri taremereye kihuta ubona ngo aracafise duke yitwa kwa Jista ku mwana yitwa Lopez umugabo yitwa Frike kugira ngo acatanga akazi gakomeye kuri Daniel Ormorera mu byati wicare dukora akazi umerita umwanya uhabwe kuko no munsi kwa Barcelona turazi ngo Lamine Yamal iyadahari Barcelona bayagowe gakomuzo ejo absence ya Lamine Yamal nigeze igaragara nivyo Roni Bargi aracafise vyinshi vyo gukora ndanemeza ngo umwanya utangwemo Bargi yawutanguzamo Toni Fernandez kari gutanga vyinshi bisumbi vyo Bargi yatanze kuko ko nakana Karamasya kizeranye nabo basanzwe bari kumwe mugabo Roni Bargi ashobora kuba kiriho question d'adaptation n'ibindi bigiye bitandukanye akinagarukana inyuma umwanya wose yakinana na Garcia yakinana na Kunde gusumba ko France bisiguye ngo ugiye kuraba abana muri academy baranywana uravye positionnement ya Casado na Pedri mu kibuga ukara kombinezo bakora ukongeramwo Firmino Lopez nabana bana muri defense ku Barca na Garcia bose nabana baramasya ukongeramwo uyu munyegori nabamaze kuyumva nk'umwana wo munzu yabo Joan Garcia akazi kaje kumugabo bitwa Joan Garcia na karondeko mugoro w'ijoro rya kenda kabura binyereka ngo Barcelona aba bana baramaze kwisanta yuko bagomba kuba abantu bakuru babifashijwe n'umugabo bitwa Afrique mugabo ico no kwemeza coco Barcelona ifise kazoza ko mu nimero 10 mu minwe mu gihe umumenyereza yitwa Afrique yotegura Lopez kugera muri December n'imiburi buramuhereza umwanya nta kibuzo yuko Lopez atazomukinyi mukuru banyeretse urukino rwiza ariko wenyene ubwi wanyerekana ni vite y'ubwo nuko ariko ni boss nimero 10 atagaragaye mu kibuga Lamine Yamal umumenyereza yitwa Jet Flick ati amenyereza wo mu giserekera gigoza dukuramo umwuka pe hako dora Fuente rabwiye atumukenye mwiza agomba guhora mu kibuga bisigaye je ndamuroze ndamuronka kanya gato gusumba mwebwe ni mu muronka ni mu mukoreshe natwe ntwamuronka tumukoreshe nyamara jewe de la Fuente bikomeje gucangana pe ati ivyo Barcelona mu mwikunda kubera iki je no burare zitavizo mukinyi mwiza ati ndamukirisha nyene we no mukirisha kwere ko mufise uzi ko mufise utsinda kwere ki je nanje ndamufise no mukinisha kugira nsinde Yamal atagaragaye mu rukino abantu banamonye aricaye hariya hejuru mu majambo y'umugabo askizira rya Distance Freak yagaragaje agashavu agaruka muri buno buryo bukomeye avuga ati Gute kuratsinda ibitsindo 4-5 equipe nka Bulgaria minota 73 karonga sinyare ko mu busore yagize akabazo mu mugongo ukamugarukana ku yindi match ya Turkiya Tietante do gagner 6-0 79 minutes tirimwe nari mu bintu nta kuri cyane nta kuyumvira ku magara y'umuntu bibabiri rero benshi bakomeje kwiyumvira ati Lamine Yamal azagaragara kuri match ya Newcastle mugabo geza muri kano kanya Mundo Deportivo yemeza ko mu gatondo atakoranye imyemezo n'abandi ariko kandi ari na inserte kuri match ya Newcastle ku bice byinshi kwijana ashobora kutaboneka sauf hamwe vyo bindutse ku munsi weje akaronka favor y'abaganga akora imyimenyerezo probably bashobora gufatana urugendo n'abandi ariko ibinyamakuru vyegereye Barcelona n'ubundi bitaramubona mu myimenyerezo yabigoye ko vyoza ngo vyemeze tuzomubona ahubwo agomba kurindira sinyale niburi buri yo mu myimenyerezo bakabona ngo imyimenyerezo yitwaye gute mugihe nka De Jong wewe yamaze kugaruka mu handa akora imyimenyerezo ribuka ko nigiye bamuribera byavuze ko atasakoze imyimenyerezo n'abandi ariko uno munsi amajambo yasohotse kenshi yavuze ko n'ubundi Flick yamuretse kugira ngo aruke kuko avuga ngo ndagukeneye cyane kuri match tuzokena n'aba Magpies Newcastle United bw'Ubwongereza ku munsi wa kane amana nababwira nti ibi bintu vy'uko uyu mupeta gize kibaza gasohoka mu 70 yumva ubabare mu mugongo match gira kabiri n'undi dora Fuente agafungira paka mushira mu kibuga ibintu bigomba guhera equipe yitwa FC Barcelona ibaze rero nk'ubu vyoba iyi mvune bo kwisanga ari vuri komeye cyane ishobora gutuma equipe imubura ikanamubura tugeze uno munsi novuga ngo inkino z'ifurufume zigiye gutangura hande equipe kina inkino zitatu mu basambi 78 Dora Fuente din part byavuga birumvikana ariko din autre part none dufate ko trêve internationale yari gira mare 3 semaines kujya kuntu bimaze iminsi biriko biravugwa Lamine Yamal akinye kuri iri equipe bakinye ya mbere ninde Bulgaria bacho kina na Turkiya Lamine Yamal umusoye muri Bulgaria babaye kuri Turkiya mugarukanye duciye dufata rero ko ufise urundi rukino dufata ko ari nka
nka finale ya Ligue des Nations Buriya ukina na biravuga- Portugal canke ukina nande erega buriya biravuga ukavuga ko gukina udafise Lamine Yamal kandi ariwe wamwononye buriya biravugwa ko rega deja yanagira muri equipe nationale bafise signale kwa Barcelona ko hari utuntu tuba bari umusore atanguye kugaragaza bisiguye ngo jewe no munsi umugabo witwa Detes Afrique ntarira busebe Afrique niwe agomba gukorana na Lamine Yamal igihe kirekire gusumba De La Fuente ariko na De La Fuente akavuga ngo umwanya wose ndonke ko Lamine Yamal agomba kumfasha kuko niwe mukinyi mwiza mfise mugabo ngomba kumuvyaza inyuma yuko bagiye gukina na Turkey umwana yaramaze kugaragaza ububabare hari moye nyinshi suko ushobora gufata umugabo witwa Daniel Olmo kamukerekesha ibubavu ku 11 umwana witwa Nico Williams akakinandwi Lamine Yamal akaruhuka Ferran Torres yokina ibubavu Williams akaduga ruguru umwana witwa Lamine Yamal akaruhuka mugabo we De La Fuente n'umuntu rafunze umutwe avuga ati Lamine Yamal aja mu kibuga kiwa wibuke ko ikintu kimwe Landry kurirengagiza Espagne niyo bari bakiza mu nkino z'amajonjora kuko bo bari muri Ligue des Nations vyibuka nakizi nkino zo kondiritika abandi twarabigarutse ko bageze ku ndwi ya 5 ya 6 mugabo deja bo bari ku ndwi ya mbere n'iya kabiri bivanye nuko Portugal Espagne ino migwi yitwa ko yageze muri demi finale ya Ligue des Nations bo niyo bagitangura kandi ariyo bagitangura wibuke nimba ari abakinyi bariko bararansa campagne ya mondial y'abakinyi ba Barcelona na Madrid mu biseruka byabo mbapatiro 19 ndarandayirota 19 juillet 2026 umugabo skwize ya Pedri Gonzalez ayikuita kuri story ya Instagram ati finale ya mondial afinya nuko kandi unamusugiye kuraba mu itsinda murimo comme c'est le début doit écraser les adversaires ukibikira avance yakirikare kumbure muri ya treve yo mu kwicumi mu 12 wararonse itike ureke gukonvoka umukinyi muri za nkino zo mu mpera y'igice cya mbere cya saison baba mukeneye cyane kumbure rimwe na rimwe club yo mu beneficie gusumba ariko uno munsi baracafise fraîcheur physique bavuye muri baje muri treve nyuma ya Manchester za champion baje muri treve nyuma yo kugira precision muri Asia abakinyi bararuha erega uno munsi na Espagne barazi ko ingufu basaba ya maro munsi ashobora kuzimusaba ku 12 atazafise cyangwa bakazimusaba rimwe na rimwe basanga byarabakomeranye mu biharuro mu jana qualification abagasanga bari kora zimusaba izo ngufu byarabakomeranye na Barcelona igeze hakomeye kuko muri igice cya mbere cya saison ziriya journée za 10 na gare 13 16 ko muri Espagne kenshi baja muri mu karuko bageze ku ndwi ya 18 iriya 19 kenshi bayikiniyo bagarutse ariko kandi wibuke deja no muri Champions League bazogeze ku ya 4 cyangwa ya 5 vers même ya 6 President twegera imbere muri club ni kumukinyi bamukenera cyane kw'inkino ziba ziriko ziraba nyinshi ariko kandi nawe rero nka equipe nationale utishize heza ucukenera umukinyi ku bice byinshi kwijana na club ikeneye ku bice byinshi kwijana ari naco gituma dufate match ya Bulgaria bayitsinze bitsinda bitatu kubusa sivyo ya Tanzania ya kinyota 79 bazi ko bava muri Bulgaria bagaca bafata urugendo ko nibigeze bakinira muhira muri zinkino zibiri probablement byari ku influence yo Espagne iza kwiri muhira byari ku influence bakavuga ngo libera umwana canke rimwe na rimwe fata decision en faveur ya club mukira ya club ya mugabo bagiye muri Bulgaria baca bavayo baca baza muri Turkiya kandi muri uka match ya Turkiya ubujya abantu bari bayiteze tukabona demonstration totale ya equipe ya Espagne kuri Turkiya mu byo taratwiteze nta muntu yariteze ibitsindo bitandatu ko Espagne ibintu bigaragara yuko Espagne yotsinda Turkiya mugabo itoshobora kuyekraza ibitsindo bitandatu bivuze ngo yari gutsinda Bulgaria yari match Luis de la Fuente avuga ngo je dois commencer kuva match gitangura nkerekana ko nsumba kino gihugu nkija muri condition nziza kandi yarabikoze afeje bona Yamal yatanze assistance zibiri cyo gihe rero no munsi nemeza ko de la Fuente do sa part hageze kumwe wese akingira akazi kiwe je ndumenyereza mfise Yamal nisangana ingino zibiri za mbere muri qualification Yamal agomba kuzikina izo match ibi byaruro bizoba ndumumenyereza nanje nziko namaze kwishira heza imaginez s'il perd le match contre Turquie wasize Yamal hanze canke Yamal wamukuye mu kibuga Turquie gacigwindura match we n'ubushize akazi kawe mukaga cyane hari desi uno munsi kwa nawe arabuze Yamal kandi azikari wamukeneye bijya byo kuvuga ngo umukeneye kirekire nuko club arizo zimara umwanya munini ku kivi gusumba ma equipe nationale none munsi ya ma equipe nationale Yamal igiye kirekire ku kivi Afrika akaba ari muri place ya de la Fuente muri equipe nationale yari gukora iki biragomeye nukuri rero tukaraba eske iyi mvune ya Yamal raza kuba ifata umwanya ngana gute birakunda ko mutwara ku rukino ngo ku munsi bari barakina kwa kane Barcelona kwa kane hariya turazi deja à quel point umukenya bari fier gukinira igihugu abage batandukanye mu igwi itandukanye none ko Barde twariko turarira ko uno mugabo azwiza ya de la Fuente mujyamira hani yataza kuba yagize imvune ugaca umutwara agacagira imvune muri equipe nationale wacuvuga ngo yari kumurura kwera afise kukurera gukinira igihugu ni fierté kuri mukinyi ari we wese kandi aya magestion n'ibindi amenyereza mu giseruka bigwivaye na communication biri hagati ya club n'umugwi seruka yagiye gucana federation y'igihugu kanaka communication irakunda kubyo bishoboka
abakinnyi bakabari imbere cyangwa bakabaha akaruhuko nukomeza kuri Lamine Yamal nibaza ko gushika ku munsi wejo n'uwahijya yejo turaza ko twamenye neza cyane imvune yiwe imeze gute ariko kandi umuntu ashobora gutanga no kugira amaduti kurugera kipe ishobora gucigira nyuma yuko bimubuze ko mwakwezi twabonye yuko kipe yagize souffrance zikomeye cyane mu gihe batari bafite umugabo yitwa Lamine Yamal nivyo nivyo rero kuri Barcelona ndetse n'umurega muri rusangi ibisigaye no ko Atletico de Madrid babonye amanota yabo muri no weekend nyuma y'inkino zigera kuri 3 batsinze equipe yitwa Villarreal 2-0 ari abatsindiye tutabyiteze kipe yahindutse y'abanya Argentine erega Atletico ni nka Torres ahantu zo mu